Ndabahaye ikaze muri no video igira indwi yo mu rukurikirane rw'inyigisho zivuga ibijanye n'intambara yo mu buryo bw'impwemu. Tuzakwiga ibijanye no kuguma mu migenderanire na Kristo hamwe no kwirinda ibidutandukanya. Inyuma yaho muzoba mushoboye gukora ikibazo cyoroshe hama muronke urupapuro rw'umutsindo rwerekana ko mwakurikiranye zino nyigisho zivuga ibijanye n'intambara yo mu buryo bw'impwemu hamwe no gutanguza imigwi yo kwinginga iyo twita Sentinels For Christ, abareretsi ba Kristo. Muri runo rukurikirane rwose rwa zino video z'inyigisho nibaza yuko iyi ariyo nkunda cyane kuko ari ubuzima bwanje bwite bw'ivyo nagiye mbamwo nongera nkora muri ministère haraheze imyaka 40. Izi nyigisho ni z'umuntu ku giti ciwe. Igihe tuzigize izacu tukareka mpwemu yera wadishise mu mitima yacu zihindura ikintu cyose. Intumbero ya mbere kuri twebwe nk'abakristo no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nta kuntu twoshobora kubwira abandi ubutumwa bwiza batatubonamwo imigenderanire y'urukundo. Na Yesu yarabivuze muri Yohana igice cya 13 ku murongo w'35 ati nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Ikintu cya mbere kitubuza kuguma muri Kristo mu mashengero no kwicamwe ibice. Turaza kubivuga ko tuvuge ukuntu vyigaragaza mu muryango w'abizera no mu gikorwa c'Imana, tuvuge uko ngere tubimenya n'ukuntu twoshobora kubigwanya, kuko urashobora gukora ico gikorwa cyo kuguma muri Kristo. Rero ivyo birahambaye cyane. Mwitongo ryo muri Edeni hari aho dukunda kwiyumvira ko intumbero ikomeye Satani yari afise kwari kugira ngo Adamu na Eva bagaraize Imana hama barye icamwa yari yababujije. Naho yoba yarimwo, intumbero ya mbere Satani yari afise kwari gusambura ubumwe butunganye bwo kugumana n'Imana Adamu na Eva bari bafise. Nta butandukane bwarimo. Mbega murashobora kwiyumvira uko vyagenze? Kubwo kugarariza Imana no kutayumvira, Adamu na Eva n'ababakurikiye batandukanye n'Imana. Ariko Imana yarungitse Yesu Kristo kunagura ivyo yari yarakoze. Imana ishimwe, haleluya, amen. Ndababwira ukuri, ntimuzokwigera mugira igikorwa gikomeye mudashoboye guhangana n'ikibazo cy'ubutandukane canke kwicamwe ibice mw'ishengero biciye mu kurema ikijanye no kuguma muri Kristo. Rero iyi video irahambaye cyane. Ndababwira ukuri, nimwafata ishingano z'ukuri ko mu buryo bw'impwemu mu gushira mu ngiro ivyo mukuye mw'ino video mu bijanye no kuguma muri Kristo, muzobona ugukura kudasanzwe mu migenderanire yanyu na Kristo mutigeze kugira. Yesu aratubwira ivyo turonka mu gihe duhevye ibyacu. Twibuke Petero yavuze ati ko twahevye byose tukagukurikira tuzoronka iki? Yesu yaciye amubwira ati nta wahevye umuryango wiwe, uwahevye ivyiwe atazobishumbushwa. Kimwe cyo mu byo Yesu yari karavuga wari umuryango w'Imana, bwari ubusabane mu mubiri wa Kristo mu gihe hari ubumwe bwuzuye mu gukorana na Kristo. Kandi ivyo nibyo dushaka kuvuga, kuko igihe tubikoze neza abisi bashobora kuraba abo turi hamwe n'ukuntu twihuza na bagenzi bacu, hama nabo bakifuza kuronka ico twakiriye. Niyo mpamvu twifuza ko ivyo bikorwa n'ishengero, kuko imigenderanire yacu yategezwa kuba itandukanye n'iy'abandi bataramenya Kristo. Rero ino video irashobora kudufasha, duca tubigarukako mu mwanya. Imigenderanire yo kuguma muri Kristo hamwe no kugwanya ubutandukane canke kwicamwe ibice. Turagaruka ku vyabaye mu gihe zino video z'inyigisho zariko zirategurwa, hama tukarimbura ivyabaye mu mwaka w'2020. Wabaye umwaka w'intibagiranwa. Muribuka ko mu buvugishwa byari vyavuzwe ko umwaka w'2020 uzobamwo impinduka nyinshi igihe ishengero ryariko rirasenga risiguza Imana ku bijanye na COVID. Hama muri Amerika barafashe umwanya, abanyepolitike baraja hamwe hama bagira inama bavuga ko amashengero atazobandanya kuzarakorana. Rero ivyo twumvise kandi twaciyemwo mu mwaka w'2020 nuko ishengero ritakorana ngo rihimbaze Imana muri Amerika. Sinzi mu bindi bihugu ko vyagenze, ariko ndamaze gutembera mu bihugu bitandukanye kandi narabonye ko nahone vyashitse. Rero ico COVID yahishuye cyari cyuko ishengero atajwi ryari rifise. Mbega ivyo bisigura? Mbega mvuze ko atajwi ryari rifise shatse kuvuga iki? Bisigura ko ishengero atabushobozi ryari rifise canke amajwi ari hamwe kugira ngo babwire Imana ati iki nico COVID iri, ibi nivyo yerekana, ati ibi navyo nivyo tubona.
mvuze ishengero nodondagura nk'aba orthodox, aba catholic, aba protestant n'abandi. Ico ishengero ryose ryari gukora, ryaba ishengero rivyeyi canke ayandi mashengero, iciyumviro co kwiga ibijanye na covid, bakiga urucanco, bakiga politike ijanye n'ivya covid, bakaraba uwasigiwe igikorwa co kurondera umuti hamwe n'utabisigiwe. Murazi twumvise amajwi menshi avuga ibijanye n'ivya covid, benshi baragerageje bararondera umuti woshobora gufasha isi. Muri ico gihe rero ishengero ryoryo nta jwi ryari rifise. Ikintu c'ukuri mwomenya nuko uno musi ishengero usanga rifise abantu benshi batandukanye bariserukira hirya no hino kw'isi. Rero igihe umwasi ashaka kuritandukanya, azana kuricamwo ibice mu bari bakwiye kuba mu rukundo, bakadwebera mu bumwe, bakaba mu busabane na Kristo. Igihe twatangura kugenda mu bihugu tugiye mu bikorwa vy'Imana, imbibe zitanguye kugurugwa, Imana yaduhaye ubutumwa buvuga ku bijanye no kuguma muri Kristo. Hama twumva Imana itubwira igituma ishengero ritari rifise ubushobozi hamwe n'ijwi. Ni kubera ko ishengero ryari rimeze nk'igisirikare caciwemwo ibice. Murazi maze imyaka myinshi mu gikorwa c'Imana, kandi umuntu wese amaze kuba mu gikorwa arabizi, igihe ubumwe butanguye kwitandukanya gica kiba ikibanza coroshe aho umwasi ashobora kwinjira hama agasambura vyoroshe. Rero ishengero ritiyunze ni ishengero ryorohera umwasi ko arisambura kugira ngo ntishobore kuzana impinduka zishitse. Rero nivyo Imana yatubwiye muri iyo migwi yo kwinginga kugira ngo dutangure kuvuga ku bijanye no kuguma mu bumwe, kandi twisunga ivyanditswe vyo muri Yohana igice ca 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8. Tugomba kuhasoma, ariko ndashaka ko mumenya ibishika dutanguye kuvuga ibi, kuko Imana igihe itanze ubutumwa bwo kuguma mu bumwe hari ico bigomba gusigura. Narabonye ico bivamwo mu myaka 40 maze mu gikorwa, kuko twatanguye kubivuga turi mu gikorwa cacu tuvuga ibijanye no kuguma mu bumwe. Twasanze abantu bo mw'ishengero bari barakomeretse, babayeho ukwabo nyene, kandi abantu baza kuri Kristo biteze kwemerwa nk'uko babibona kuri Kristo mu bitabo by'ubutumwa bwiza. Igitangaje nuko usanga hari aho babona ibitandukanye n'ivyo bari biteze. Hari aho usanga bacirirwa imanza, usanga abantu ata mwanya bafise wo kubategura nk'abigishwa, ntibakuza ubucuti bwimbitse nabo. Ivyo bituma abantu bashasha canke abakizwa bashasha badashobora kuba abigishwa, kuko mu guhindura umuntu mwigishwa biva mu kugiriranira imigenderanire yimbitse. Murabona Yesu yatoye abigishwa 12, ariko yaratoye abandi 70, kandi hariho n'abandi 120 yatoye. Abo bose yabahumekeyemwo ubuzima bwiwe mu myaka 3 yamaranye nabo. Rero muri uno mugwi wo kwinginga abaretsi ba Kristo, Sentinels For Christ, tugomba ko mubimenya abavukanyi bacu, nta butandukane dufise, kandi turabishimira Imana. Mwibaza ko ari kubera iki? Jewe nk'umurongozi mukuru fata umwanya udasanzwe kugira ngo twirinde ikintu cyose cyotuma haba ubutandukane biciye mu kubaka imigenderanire yimbitse, ariko bifata umwanya kugira ngo wubake umugwi ukomeye, aho abantu bose bizerana, aho abantu bose usanga bazi ko ico bakora cyose gifise ingaruka kuri bagenzi babo, kuko umuntu wese tutitayeho ukungena akomeye canke yakiriye ubutumwa bwiza, turazi yuko dushobora gukora amakosa. Dukeneye kuba mu kibanza cyo kwitwararikana, waba umukristo akuze canke mushasha, dukeneye kuba mu kibanza cyo gutezanya imbere kandi tugakundana mu izina rya Yesu, kuko iyo niyo nzira yonyene idufasha gutera imbere. Kubw'ivyo ndi hano kugira ngo ndababwire ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushiraho 2021, kubw'ikibazo cyo gutandukana cyatewe na covid, wabaye umwaka ugoye cyane ku gikorwa, ariko kandi wabaye umwaka uhambaye muri ministere yacu. Twashoboye gushikira abantu barenga 4 miliyoni tubabwira ubutumwa
bwiza. Sinzi ukuntu abo bantu bose bashikiriwe n'ubutumwa bwiza. Biratangaje cyane kandi biranezereza cyane. Twizera ko Imana izorushiriza kuduha benshi cyane muri uwo mwaka w'2021. Ariko ngomba ko mumenya iyi shingano y'ukuri ko mu buryo bw'impemu abantu bagwiza imigenderanire mu buryo bwimbitse bazokuza ikintu cyo kuguma muri Kristo mu bantu barongoye. Ariko abantu bagwiza ubutandukane bazobona ubutandukane nyene, haba mu gikorwa hamwe no mu makoraniro yabo. Reka tuvuge icyanditswe cyuzuza ibyo tuvuga mu bareretsi ba Kristo, kandi namwe muri abarongozi mukorana natwe mukwiye kuba muri ubwo bumwe, kuko na Yesu niko yari ameze. Rero reka dukurikirane ayo majambo dusanga muri Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'8. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyenewe. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose arituturira ngo rirushize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe, nanje ngume muri mwebwe, nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe umuzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atagwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje aguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobera kuno. Muri ivyo Data arashimagizwa nimwama cyane, kandi mukaba abigishwa banje. Ngomba gufata umwanya mutoya mvuge kuri ano majambo, kubera mu by'ukuri yabaye amajambo twisunga cyane muri Sentinels For Christ mu mwaka w'2021. kandi shaka ko mubona ibintu bitatu byuzuzanya bidashobora gutandukana muri ano majambo yo muri Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'8. Icya mbere ni kuguma, nta muntu akwiye kugitakaza. Igikurikira nuko Yesu ariko arabwira imigwi y'abantu, ariko abwira abigishwa, ntabwo ari umuntu umwe. Rero ntivyokunda kuguma mu Mana udashoboye kugumana n'abagenzi bawe. Igitabo cyo muri Yohana cyose barabivugamwa, ariko kandi baravuga ibijanye no kwama ivyamwa vyinshi. Ivyo bintu birajana ku buryo ata kintu na kimwe wotakaza. Kuguma mu migenderanire ku babigishwa hamwe n'ubwami bwama ivyamwa. Reka fate umwanya muto mvuge ijambo ry'igiheburayo rivuga ibijanye no kuguma. Imwe mu nsiguro zitangwa, hari aho dusanga bamwe bakoresha ijambo kugumana, ariko ijambo ry'icyongereza ntisigura neza icyari cyo kuguma. Ijambo ry'igiheburayo risigura kuguma cyangwa kudwebera ni menao, kandi icyo risigura ni ugufata urugendo ukagenda hama ntukugweho. Mu yandi majambo ni kuguma mu kibanza. Rero igihe Yesu yariko arakoresha ijambo kuguma, yariko aravuga ukudwebera muri we biciye mu migenderanire tugiriranira nawe. Si ikintu kimara umwanya mutoya. Ivyo kuguma muri Yesu si cyo tubamwo hama mu mwanya mutoya tukabivamwo, ariko tubwirizwa kubibamwo ubuzima bwacu bwose. Tubandanya kuba muri iyo migenderanire dusanga mu ijambo Yesu yavuze ngo Aba Data, biciye muri Yesu Kristo hamwe no mu migenderanire ya mpwemu yera. Nibyo Yesu yahaye abigishwa biwe kugira ngo babibemwo bongere babigenderemwo, maze bashobore guhindura isi, hama bazane ivyamwa by'ubwami bw'Imana bifise ubuzima bwiza. Uko kuba mu busabane kw'abigishwa niko gukorera hamwe nivyo bizana ivyamwa byavuzwe muri Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'8. Ivyo natwe twarabibonye kandi turabyigisha muri ministere yacu abareretsi ba Kristo Sentinels For Christ. Twifuze ko namwe mubimenya hama mukabigendera, maze bikaba ubuzima bwanyu. Twarabonye ko uko dufata umwanya mwinshi mu kugwiza imigenderanire n'abantu, niko turonka ivyamwa vyinshi vyo mu bwami bw'Imana, kuko Imana itwubaha natwe igihe twubahana, kandi Kristo ari muri twebwe. Kubw'ivyo duca turonka akaryo ko gukorera hamwe mu buryo Imana igomba.
hama tukabera akarorero abo ngaha ku isi, bakabona kutwigirako, bakabona ko turi abigishwa ba Kristo. Tugomba kuba muri ico gikorwa. Namwe mukwiye kubigwiza nk'abarongozi, kubera igihe mutabigwijije ivyo ibizoshika nuko muzokwama muri mu bihe bigoye byo gushavuzanya n'abo murongoye. Buri gihe muzoba mu butandukane, imigenderanire izoba idashitse, kubera ko mutigera murondera umwanya ngo mwicare kugira murondere imigenderanire yimbitse. Kandi mu gishingo cyo kuronka igikorwa kizana umwimbu muri Kristo, uzosanga ufise ministere idakomeye kandi itariko irashitsa intumbero, kandi ibibazo uzokwibaza nuko utazoba ufise uburanga bwa Kristo mu gikorwa cyawe. Kandi niko bizoba bimeze igihe tutize ukuntu ko kwitwararika abandi, tukabubaha turi kumwe na Kristo aba muri twebwe. Ntituzigera dutahura ico bisigura kuba abigishwa igihe tutubaha abandi. Ntitwomenya ico bisigura no kujana ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi. Rero tubwizwa kubahana, tugatahurana, tukagerageza gukora nk'uko Imana igomba, kandi tukaba abana Imana igomba, biciye mu kuguma muri we no mu kwirinda ubutandukane. Ivyo bintu bibiri ntibitandukana, byose bigize ikintu kimwe, kuguma muri Yesu. Dusanga muri Yohana igice ca 15. Ubu naho tugira tuvuge umwasi ahambaye agwanya uko kuguma muri Yesu n'intambuko zijana ku butandukane. Umwasi yamazana mw'ishengero kugira ngo abuze gushira bimwe byose navuga mu ngiro. Arashobora gutegura ibitubuza kuba abantu bagiriranira imigenderanire, batahurana kandi babona bagenzi babo nk'uko Yesu ababona. Mbega murazi ubushobozi buca buganza isi igihe abantu batazinanye, baca babaho mu bwigunge kandi twebwe kugira ngo tubazane kuri Yesu. Reka tuvuge ukuntu twogwanya amacakubiri n'ubutandukane mw'ishengero. Ntitworangiza kuvuga ikibazo kijanye no kuguma muri Kristo n'ukuntu twokomeza ubumwe tutagiye mu kibanza cyo kuvuga ibijanye n'ubutandukane, kuko umwasi wa mbere ku bumwe hamwe n'imigenderanire mw'ishengero n'ubutandukane canke amacakubiri. Hari mw'itanguriro igihe Imana yubaka ibijanye n'imigenderanire hagati yiwe n'abantu yaremye, niho Satani yaciye agenda kuri Adamu na Eva arema ubutandukane, kandi yama bikora no mu mubiri wa Kristo. Kandi ndababwira ukuri yuko nimwumva ivyo ndiko ndavuga, ndababwira ibijanye n'inshingano z'ukuri ko mu buryo bw'impwemu, hama mukabigenderamwo, muraza kuronka ugutahura kubijanye n'ubutandukane mu buryo mutigeze kumenya. Ndaza kubisigura nkoresheje ivyanditswe byo mw'isezerano risha. Ndaza kubisigura kandi mvuge ukuntu twoshobora kubigwanya, kuko ntitwogira ishengero rikomeye tudashoboye kugwanya amacakubiri yo mw'ishengero, kuko duhamagarirwa kugwanya ibidutandukanya igihe cyose bije mw'ishengero. Uko bigenda kose hariho uburyo bwo kubikora, hariho uburyo bwiza bwo kubikora, kandi hariho n'uburyo atari bwiza. Nagomba kubibutsa yuko zino video z'inyigisho ari iz'abarongozi, si ivyerekeye igihe hoba hariho ubutandukane canke ibice mu gikorwa, ariko nukuba maso, kuko umwasi yamakora akoresha uburyo bwose, uburyo butandukanye kugira ngo atugwanye. Rero mukwiye kuba maso, mukamenya hahera, hama mukamenya ukungene tumugwanya. Arashobora kuzana ibishobora gusambura. Rero biciye mu rukundo niho dusanga inshingano zo mu buryo bw'impwemu. Mu mwanya mutoya turashiza kubivuganako. Ndazi hari aho bigorana, ariko ndizeye yuko benshi muri mwebwe muzoronka abantu baza muri ministere zanyu. Mutegezwa kuba mushoboye kubarongora mw'izo shingano z'ukuri ko mu buryo bw'impwemu, kuko ndazi yuko hari abantu benshi bagiye mu bikorwa mugabo batazi kugwanya amacakubiri canke ubutandukane mu gikorwa c'Imana. Ndazi yuko bigoye. Rero ni ikintu dutegerezwa gukora, kuko Imana yadushize mu kibanza kugira ngo
dusambure ibyo umwasi yubatse. Uko vyogenda kose, mu gihe twoba tudakuze bikwiye mu buryo bw'impwemu, ntitwoshobora gukoreshwa n'Imana kugira ngo dushobore gukuraho ubutandukane. Twobikora uko tariko, twosanga tutabikoze neza. Imbere yuko tubandanya, mumenye yuko abarongozi izi nyigisho aribo zerekeye. Ivyerekeye abarongozi rero mumenye yuko muzokenera kuba mushoboye kubishikiriza abandi, kuko nyamba wotanguza umugwi wo gusenga canke umugwi wo gwaruka canke umugwi wo guhimbaza Imana no gutazira, ikibazo kijanye n'amacakubiri mw'ishengero canke ubutandukane canke kwicamwo ibice kizokwama caje, kandi muzokwama mukeneye kukigwanya. Mutegerezwa rero kuzigama ikirere c'ubumwe, ikirere c'urukundo rwa Yesu Kristo, ikirere c'ubumwe mu gukunda bagenzi bacu nk'uko Kristo abishaka kandi nk'uko nawe yatwigishije. Reka tuvuge icarico ubutandukane canke kwicamwo ibice. Tugomba gusoma ivyanditswe dusanga mu gitabo c'Abaroma igice ca 16 havuga ibijanye n'ubutandukane canke kwicamwo ibice, kandi ndazi yuko muza gutahura ukungene aya majambo yuzuzanya nayo twari twasomye bwa mbere. Abaroma igice ca 16 ku murongo wa 17 haravuga ngo, ariko bene data ndabinginga kwitegereza abazana ivyo gutandukana n'ibitsitaza bidahura n'ivyo mwize, mubazibukire, kuko bameze batyo umwami wacu Kristo atariwe bajakariye, ariko n'inda zabo, kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo kubanezereza. Igitumye mbandikira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nico gitumye ndabanezererwa, ariko ndagomba ko muba abanyabwenge ku vyiza, mukaba abatungu ku kibi. Reka tuvuge ku duce twa nyuma two muri ano majambo yo mu gitabo c'Abaroma igice ca 16 kuva ku murongo wa 17 kugeza 19. Mu mpera z'ano majambo, Pawulo co kimwe n'abandi bavukanyi biwe yakoresheje akaryo keza mu kuvuga ubutumwa, yifuza ko abantu bubaka. Kandi usomye muri ico gice ni urutonde rurerure rwaho Pawulo yatanze indamukanyo ku bandi bantu batandukanye, kandi hagati muri urwo rutonde ku murongo wa 17 yavuze ibintu bihambaye cyane bitavuze mu mirongo y'imbere. Yavuze ati, ndabinginga mwitegereze abazana ubutandukane. Ndavuga kuri iryo jambo ubutandukane mu mwanya uza kuza, ariko kandi yaravuze ngo abameze batyo mubazibukire, kuko abameze batyo umwami wacu Kristo atariwe bajakariye, ariko n'inda zabo, kandi baheshe imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo kubanezereza. Hariho impamvu yatumye Pawulo avuga ivyo. Vyoshobora guhura n'ivyo twavuze igihe twavuga ishengero ry'i Korinto, ariko ndashaka kuvuga kandi kwijambo ubutandukane canke kwicamwo ibice, kuko iri jambo Pawulo yakoresheje muri kano gace rikoreshwa mw'isezerano rishasha incuro zitatu, kandi yakoresheje ijambo daikotesia risigura kwicamwo ibice canke kugira ubutandukane. Ni jambo risanzwe, kandi isiguro yaryo risobanura ngo ubutandukane canke kwicamwo ibice. Ariko hari irindi jambo ry'igiheburayo ari ryo risigura kwiganzura. Bisigura ko wari munsi y'ubutware kanaka, hama ugashaka kurengera ivyari vyashinzwe n'uburongozi bugutwara. Ico nico ijambo kwiganzura risigura twisunze uko Pawulo yabivuze. Rero Pawulo yanditse iri jambo ashaka kuvuga abantu bazana ibitsitaza maze bagateza ubutandukane mu mubiri wa Kristo. Kandi mumenye ibi ubugira kandi, Pawulo yavuze ko mukwiye kuzibukira abameze batyo. Igihe haje ubutandukane bagenzi, ntitubanza kuraba iyo vyakomotse, ntitubanza kuraba ibijanye n'ubwo butandukane. Turaza kuvuga uburyo bwiza bwo gukuraho ubutandukane mu gice gikurikira. Kugira ushobore kuronka iciyumviro kikwereka ukungene woshobora kugwanya ubutandukane, zukwiruka mw'ishengero riko reagira amatati ngo ubimenye. Oya, ibyo sivyo ndiko ndavuga. Ariko nk'uko nabibabwiye ubwa mbere, muri ministere yacu nta butandukane bwigaragazayo. Ikibanza gikurikira aho dusanga ijambo daikotesia risigura amacakubiri canke kwicamwo ibice ni mu gice ca 3 co mu cete ca mbere c'Abikorinto.
kandi vyavuzwe inyuma yaho Pawulo yari yasuzumye ishengero ry'i Korinto mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri, hama aravuga ku kibazo kijanye n'amacakubiri, kuko muri iryo shengero umwe yavuga ngo jewe ndi wa Pawulo, uwundi ngo jewe ndi wa Petero, uwundi ngo ndi wa Kefa. Abo bari abarezi bakuru bo mu buryo bw'impwemu, ariko ivyo nyene vyariko birazana amacakubiri mw'ishengero. Pawulo atarababwira ati ntimukabikore, kandi uko niko yahanuye abantu bazana amacakubiri. Yavuze ngo uko si uguhindura abantu abigisha, ati ivyo ni vy'abashasha batarigisha ivyo kwizera. Kandi mw'izi nyigisho twaravuze bikwiye ibijanye n'ubudasa buri hagati y'umwihane mushasha hamwe n'umwigishwa. Ariko iryo jambo daikostesia mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca gatatu ririko rirerekana ayandi majambo abiri, ariyo ishari hamwe n'imitongano. Ivyo bintu biba mu gihe imigenderanire hagati y'abantu yononekaye. Rero duca dutahura ko ijambo daikostesia rikoreshwa mu gihe habaye ubutandukane buvuye mu kononekara kw'imigenderanire mu mubiri wa Kristo. Rero turaza kwiga ibijanye no gukangurira abantu kugira iyerekwa ryo kurwanya ubutandukane. Ikindi kibanza kigira gatatu dusangamwo ayo majambo ni mu Bigalatiya igice ca gatanu ku murongo wa 20, aho Pawulo yariko arabwira abantu bo mu karere yararimwo, aho yari yarigishije ubutumwa bwiza. Hama ivyabaye mu nyuma nuko haciye haza abandi bantu bigisha ubutumwa buzana amacakubiri, kandi amacakubiri yariko aragwirirana muri iryo shengero. Pawulo yarongeye arakoresha ijambo daikostesia risobanura kwicamwo ibice canke amacakubiri mu majambo atahuriza. Yakoresheje imitongano, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice. Rero umuntu azana ubutandukane aba ariko arazana ibice mu mubiri wa Kristo, kandi yica imigenderanire. Nta cireguzo na kimwe kihari co gukora ibi. Bavuka ntidushaka gutakaza abantu muri ministere yacu, turagerageza kwiyegereza abantu tukabategura mu buryo bwose dushobora. Ariko iyo haje ikibazo kijanye n'amacakubiri, mumenye yuko ari nk'ikivyimba, iyo utakivuye hakiri kare kirababaza cane. Reka rero tuvuge ikijanye n'ikibazo c'amacakubiri twavuze mw'ishengero ry'i Korinto. Incuro zibiri mw'isezerano rishasha usomye mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca mbere hamwe no mu gice ca kabiri, uca ubona ko amacakubiri ari ikintu kibi cane gisambura ishengero. Mu cete ca mbere c'Abikorinto Pawulo yariko aravuga ku bantu bo mw'ishengero bariko barazana amacakubiri. Abantu bamwe bavuga ngo turabanaka, abandi ngo turabanaka. Turiko turaraba mu cete ca kabiri c'Abikorinto turabona Pawulo yerekanye inkomoko y'abantu bazana amacakubiri mw'ishengero mu cete ca 10 hamwe n'ca 11, kandi yagerageje kwerekana abo bantu n'abantu badukikuje bari mw'ishengero, abantu binjira mw'ishengero bakamara igihe kirekire ndetse bagakora n'ibikorwa bitandukanye. Mugabo abantu bakiriwe mw'ishengero woshobora kubona kumenga n'abantu b'Imana, ariko bigira nk'abamarayika b'umuco. Rero Pawulo yarabivuze neza, avuga ati ndashaka ko muvyumva neza. Pawulo yabise abantu bigira abamarayika b'umuco. Ivyo ndakeneye yuko namwe mu bitahura. Mbega mwibaza yuko Satani igihe yagendera Adamu na Eva mw'itongo rya Edeni, mwibaza ko yabigenjeje gute? Mwibaza ko yabagiye mu buryo buteye ubwoba canke agenda batera ubwoba bakandamiza? Ndababwiye ukuri ko atariko vyari bimeze. Yagiye mu buryo bwiyoroheje, abinginga, abereka ibintu umenga n'ukuri, yigira nk'umumarayika w'umuco kugira ngo ashobore kuzana ubutandukane hagati yabo n'Imana. Nico gituma Pawulo yakoresheje ayo majambo mu gusigura abantu bigira abamarayika w'umuco. Abantu tubona mw'ishengero umenga barafise ubushobozi bw'Imana bwo gukora ibikorwa bitandukanye, mugabo bafise intumbero imwe yo kuzana ubutandukane mw'ishengero. Ibi birashobora kubatangaza, ariko ndagomba kubibabwira. Bashobora kuba ari abantu bize amashuri ya Bibiliya, bashobora kuba ari abapastori, abantu bafise ibikorwa bitandukanye bashobora gukora, abarongozi bakuru b'ishengero, abantu batandukanye, kuko Satani ashobora gukoresha uwo ari we wese kugira ngo ashobore gukomeretsa abandi, hama azane ibijanye n'ubutandukane canke amacakubiri. Kandi abigira abamarayika b'umuco barazi ururimi rw'Abakristo, barazi ivyizerwa vyabo. Rero bashobora gukoresha urwo rurimi nyene kugira ngo bashobore kwinjira mu mubiri wa Kristo, hama batandukanye abantu kubw'intumbero imwe
umwasi aba yabashizemo kugira ngo bazane amacakubiri mu ishengero, kuko ivyo nivyo abameze nk'uko bakora, barahaguruka hama bagashiraho abandi bashobora kubafasha mu gikorwa cyo kuzana ubutandukane. Rero Pawulo yarabandanje kuvuga amacakubiri canke ubutandukane ico arico igihe yandikira Timoteyo hamwe na Tito. Igihe yariko arabwira Timoteyo mu gice ca 5 cyo mu gitabo ca mbere ca Timoteyo, ariko aramwereka ukungene yoshobora gutanguza ishengero n'ukungene ishengero ryoba rimeze, yavuze ngo Timoteyo niwashira mu ngiro ibintu byose nakwigishije, ati uzobikore ataho wegamiye atanahamuhengamiye. Ati mwishengero nihaba hariho abantu bazana ubutandukane, hakaba hariho n'abakristo bashasha, uzogerageze bose ubafate kumwe, hama urabe ukungene woshobora gukuraho ibiriko bizana ubutandukane, kuko yategerezwa kumenya uburyo butandukanye ashobora kwifatamwo bivanye n'ibihe bitandukanye yocamo nk'umurongozi arongoye ishengero. Kandi yarongeye arabivuga no muri Tito igice ca 3 ku murongo w'10 kugeza 11, yavuze ngo uzana ibice niwamara kumuhanura ubwa mbere n'ubwa kabiri akanka, ntukamwemerere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ivyaha yitsindisha. Bavukanye ngomba kubasangiza kino kintu ubu nyene. Igihe mpwemu yera baguhishure ko ari umuntu akugwanya, umenya yuko uri mu kigeragezo utabwizwa guhangana nawe. Hama mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 2, igihe Yohana ariko avuga ububasha bw'umwiza buza mu ishengero hama bukigisha ubutandukanye cyangwa amacakubiri, yavuze iki kintu gikurikira. Yavuze ngo igihe nawe uje muri abo bantu kifatanya nabo, uba wamaze kwifatanya nabo mu gusambura ishengero. Ibi nivyo Yohana yashatse kuvuga. Yashatse kuvuga yuko igihe abantu baje bakazana ubutandukane mu ishengero, wewe ubwizwa kwitandukanya nabo hama ukabandanya gukora igikorwa. Rero igihe ciye wifatanya nabo, ubu uriko urabafasha gukora ico gikorwa cyo kuzana ubutandukane. Ndizera ko mubitahura. Rero Pawulo yabitubwiye, igihe baje abo bantu bazana ububasha bw'umwiza mu ishengero, wabwizwa kumenya ukungene ubafata, ukamenya yuko ingene wigenza vyerekana intahe y'umukristo, kandi bishobora gutuma nabo bashobora guhinduka. Kandi Imana irashobora kuzana ibihe vy'ihinduka muri ivyo bihe biba biriko birashika. Rero Pawulo yatweretse ukungene yagenda guhangana n'ibibazo by'amacakubiri i Korinto. Yavuze ngo ndaje, ati umuntu atazokumva ijambo ryanje azoba ari umuntu anyuranyije nanje. Rero hariho uburyo Imana ishobora guhishurira kugira ngo ushobore gukura amacakubiri mu ishengero, muko kabikora utirongoye. Kubera ko igihe turiko turabona amacakubiri katererwa mu ishengero, tubwirizwa gusenga Imana ikaturongora ukungene dushobora kubikora. Rero ntiduca duhangana n'abantu, ntitubatuka. Igihe haje amacakubiri mu ishengero canke ubutandukane, turasenga tukamenya ko igikorwa cyacu atari guhangana nabo, ariko ari kumva ico mpwemu yareka duhamagarira gukora. Barashobora kuba bafise abantu benshi babashigikiye mu ishengero. Rero igihe tutasenze ngo Imana iturongore, n'ishengero yashobora kugara. Rero tubwirizwa gusenga tugasaba Imana kugira iturongore. Ariko kandi turashobora kwiyumvira ati mbega ni kubera iki twageze ku rugero rwaho dusanga amacakubiri yaramaze kwinjira mu mashengero atandukanye, kandi atari ko vyategerezwa kumera. Ngomba guheza kino gice, ariko ndashaka ko tumenya ukungene twoshobora kurema ikirere c'imigenderanire myiza canke ubucuti bwimbitse mu gikorwa c'Imana dusanzwe dukora. Mu gice gikurikira tuzoganira ku bijanye n'ukungene twebwe nk'abarongozi twoshobora guhaguruka kugira ngo tugwanye intambamyi canke ingorane zose canke ikintu cyari cyo cyose coba gishaka kuzana ubutandukane mu mashengero turongora. Kandi tuzorangiza tubabwira uburyo bwiza twabonye bukora muri Sentinels For Christ, igihe twabandanya kuba mu busabane, tukabandanya gukora igikorwa cya Kristo, hama tukabandanya kubona ubumwe bugwira mu mugwi. Rero ivyo byose ndababwiye Imana dushoboje, tuzobibona mu gice gikurikira, turaba ukungene vyadufashije muri Sentinels For Christ.